Cause my name is Army Pro the MC, the electricity, the MVP, ambassador of ghetto, voice of money. Yes, ini Army Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu ambere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Army Pro Show 257. Uno munsi nifuje ko tuganira kuri Issa Jamal Yoya. No muririmbyi w'umurundi muziki yatanguye mu myaka ya 2010 atangura music, yatanguye yandikira abandi, aza kwandikira umuririmbyi yitwa Niyonzima na Source Salum Lolilo. Indirimbo yakunzwe yitwa Bimamatwi bazovuga baruhe. Yasikumbure ku batari babizi, ni Issa Jamal Yoya yanditse iyo ndirimbo, yongera kwandika indirimbo yakunzwe ya Timotheo Richard Francis na Mwatsa aka T-Max, indirimbo yise Ndabaramutsa. Kendo ubabwire ko ndabaramutsa, kandi ubabwire ko ndabakumbuye, bakakubaza T-Max ameze gute, ubabwire kandi nubabeshe. Yes, yoni Yoya yashoye kuyandika. Uno munsi Yoya abarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza n'abana biwe batatu, hari umwana yitwa Isaac canke Isaac. Ni Issa Jamal Yoya biciye kuri Buja FM mu kiganiro Sunday Vibe gisanzwe gikoreshwa na Army Pro the MC. Issa Jamal Yoya yashikirije yuko afise collabo zibiri n'abaririmbyi bakomeye kuva muri East Africa, ndavuga mu gihugu cy'u Rwanda, harimo umuririmbyi yitwa Kitoko, mwamenye ku ndirimbo Rurashonga nk'isabuni, n'undi yitwa Zebain. Ni Issa Jamal Yoya yavuze ati ndafise projet nakoranye nabo, mse n'indirimbo nyinshi muri studio yabiziri kwa Made Beat mu gihugu cy'u Rwanda no ku bandi bahinyanyuzi bagiye batandukanye. Vuba barasohoka kandi kumva Issa Jamal Yoya nyuma yo gusohora indirimbo yitwa Mutima, bagiye kumva ibikorwa vyanje. Ni bande bari bakumbuye ibikorwa bya Issa Jamal Yoya? Ni bande bakumbuye kumviriza indirimbo za Yoya? Ni bande barindiranye gishika collabo ya Issa Jamal Yoya na Kitoko hamwe na collabo ya Issa Jamal Yoya na Zebain? Murashobora kuja muri comment mukagira ico mushikirije.